utaramenyekana wibaza ko byoroshe ariko wamenyekanye bica bigora kuruta ari ibintu bimwe mugenda urabura navyo bigoye. Indirimbo niyo ya mbere ni nanditse ya mbere nasohoye, izindi nzazindura imbere mu studio mfata chorus hama ntuzironke. Abantu muri quartier, abavyeyi, family babizi ko ndumuririmbyi kuva kera, yararengeje ahubwo uko navyibaza. En fait jewe nayisohoye uko nyene ndayishira kuri YouTube usanga yamaze kwipartage. En fait jewe nkorana n'abaproducteur presque bose mu Burundi, twakora ndafise ibikorwa bindi no kwa Trig urumva ni rwa rukundo nyene ngomba kugaragaza tu. Hello guys, meze neza, nize ko meze neza, nanje meze neza cyane. Nkuko mubibona kuri mikoni Shanice Delisa, twabona musi twatembereye nkuko tuzanzwe tubikora Imperial TV tubazanira amakuru mashasha agezweho y'abaririmbyi banyu. Uyu musi turi kuri RFM aho twahuriye n'umuririmbyi umwe, umuririmbyi vraiment antuka mwese muramuzi. Ariwe Berry Music, abantu benshi bamuzi kuri Melana. So ntabarandiriye reka ndabamuhe abibwire tubwire n'ikintu ariko arakora nga kuri RFM diza turaza kuyaga byinshi kuvyerekeranye n'umwuga wiwe. Berry umeze neza? Ni sawa nawe? Nanje ndashima. Mbega Berry ku batamuzi ninde akora iki wobwinicaye wobwira abantu batakuzi? Berry ni umuririmbyi w'umurundi upcoming. Yego ndankora umuziki nyene nta kindi. Yeah. Berry yatanguye umwuga kuririmba ryari? 2013. Kuvura umwana wamwe ufise impano yo kuririmba canke vyakuje mukuze bijya nyene vy'aba underground? Narabivukanye. Yeah. Ni yahe ngorane umaze guhura mu mwuga wawe utaruzi kuzohora kuva utangura umwuga wo kuririmba? Nyinshi utaramenyekana wibaza ko byoroshe ariko wamenyekanye bica bigora kuruta ari ibintu bimwe mugenda urabura navyo bigoye. Yeah. Berry abantu benshi twagiye kumenya ku ndirimbo Melana. Mbega Melana yari indirimbo ya mbere watangiye kuririmba canke hari izindi tutashoboye kumenya? Indirimbo niyo ya mbere ni nanditse ya mbere nasohoye, izindi nzazindura imbere mu studio mfata chorus hama ntuzironke. Yeah. Berry twamusanze kuri RFM, I think yari Quatrick, sinzi ko ari ivyo. Mbega ubwira udugi igikorwa gishasha canke wari waje gutembera bisanzwe? Oya, ibikorwa biriyo bitari bike, ni vuba nyine ndabaye igikorwa gishasha narenje ko hari ibintu twariko turashiramo. Yego. Mbega Berry indirimbo yawe Melana ukiyandika antuka ukuntu yavumye sinzi ko ariko uruvyibaza est-ce barakudesevye canke vyaragutangaje cyane yaravumye nkuko ntavyibaza nawe? Yararengeje ahubwo uko navyibaza. En fait jewe nayisohoye uko nyene ndayishira kuri YouTube usanga yamaze kwipartage. Mbega Berry bafise management zo mu Burundi uzibona gute vyifashe gute? Na management fise team dukorana ayo harimwo ba Trick on the beat abandi benshi. Yego. Melana ntiwayikoreye Quatrick mugabo ubunye tugiye ko uri Quatrick ari igikorwa gishasha kiriyo kwiki wahindi mu producteur? En fait jewe nkorana n'abaproducteur presque bose mu Burundi, twakora ndafise ibikorwa bindi no kwa Trig urumva ni rwa rukundo nyene ngomba kugaragaza tu. Berry Music tuko turamubona mu concert menshi. Mbega barakuriha canke naga service uri kuri kwabakorera? Mu kazi nta service, sinibaza ko baho service mu kazi. Na kazi nyene bategerezwa kuguhemba uko uri kurakora. Mbega Berry agitangura kuririmba, agitangura kumenyekana ko ari umuririmbyi muri society abantu bavyakiriye gute, bakubona gute, wowe wavyakira gute?
cyo gutangaza abantu muri quartier, abavyeyi, family babizi ko ndumuririmbyi kuva kera bangitangura urumva si bishasha, bavyakiriye neza kuko barabizi ko atangeso mbi mfise, ari juste akazi, ari passion, ibintu nakunda kuva kera kuva nkiri umupeti. Mu Burundi dufise ama TV online menshi, benshi ni uguteza imbere umuziki ndundi. Mbega we hari akamaro ubona vyo bifitiye umuziki ndundi, birawuduza canke busubiza hasi? Kuri wewe wotanga icumviro icahe? Birawuduza kuko mu Burundi aho iwacu ntibiratera imbere cyane, harabuze ikintu cy'amateleviziyo, apara amateleviziyo online, ama-TV menshi nyine na promoting umuziki. Ubwo rero ama-TV online aje arapromoting umuziki, acaho muri ya place y'ama-TV twari dukeneye, umva birafasha ahubwo n'abandanye kwira. Mbega Berry biroroshe ko atanga featuring canke ntibivyoroshe, ntabikunda akunda kuririmba wenyine? Featuring sindazikunda cyane, ariko indirimbo iryoshe ndi open ku muntu wari we wese, iryoshe gusa. Indirimbo ipfa kuba iryoshe kugira ngo tuje kumaramazanya imbere. Mbega umuntu akeneye ko mukorana collab yo gutora hehe, hasabwa iki kugira ngo mukorane collab? Hasabwa ko yoza tukabivugana kwanza, ayo mabanga y'akazi, adashoboye kunshikira hafi yoca kwa Trick on the Beat akamuha contact zanje kuko niwe tuyaga kenshi. Yego. Nta IG canke Facebook canke ikindi kintu ushobora gutorako? Facebook page Berry Music, ushobora kunyandikira hajya message yawe ndashobora kuyibona. Instagram the same, DM zawe ndashobora kuzibona, hama then we can talk. Berry Music na kai kajambo ubwira abafansi bawe, bitega iki mu misi iza, ubabikiye iki n'akayi kakado bateguriye cyane cyane abafansi bawe? Cyambere ndabakunda cyane kuko bansupportinze ariho nkiza, ari indirimbo ya mbere. Bariko baratahura ko dukwiye kugira development mu muziki w'u Burundi, twame kureka kuririmba twumvirizwa gusa, tukumvirizwa hanze, East Africa, pourquoi pas no kw'isi yose. Ibyo rero bica kuri bo kuko bo nibo basupporting sana, ndavuga abari hano diaspora, kuko tudasupporting iby'iwacu nta bandi bazoza kubisupporting, abandi babisupportinga kuko babonye twe tubikunda, kuko nawe ashaka kumenya ibyo bintu ibyo ari byo. Hama ndabafitiye indirimbo vuba cyane, nibaza ko izobaryohera mbere kuruta Melana, sinzi, ariko kuri jewe ndabakunda cyane, babandanye basupportinga, supportinga namwe kuko mwe nimwe mutuma ibikorwa byacu bishika kure. Berry Music yaje yaje aririmba R&B. Mbega uririmba R&B yonyene, nta hip hop uririmba? Nope, ariko just nogerageza kuko je ndi umuntu ukunda kurondeza cyane, ndirimba R&B, reggaeton, I am Afro pop, just ndabiririmba, ariko hip hop na rap sindagerageza. Bakunzi ba Imperial TV, nko mubibona twari kumwe na Berry Music. Berry, n'akayi kajambo bwira abakunzi ba Imperial TV n'abakunzi bawe? Abakunzi ba Imperial TV basupporting kuko muracakeneye support, kuko ntihenze ni TV nshasha, right? Barakeneye ko basupportinga, bakore subscribe kuri channel yanyu, abandanye babakurikirana ku byinshi, namwe muzotera imbere tu, nta kibuza, nta kintu na kimwe kidashoboka. Mwari kumwe na Shanice kuri micro, behind camera yari Farah. Hama tuzobwira turuha kubasaba mugire subscribe please, turabasabye mugire subscribe kuri channel yacu ya Imperial TV, na Facebook mwande mugira like ni Imperial TV, Instagram host ni Imperial TV 257, na YouTube byose nuko. Turabakunda cyane, ciao ciao.